yavuze mu gisho nuko ayibuka donc ntago twayifuse. Rero ico novuga filme yose ifise amavuta yayo. Okay. Ifise inyigisho yayo. Niba intore ntindirika irakundwa ni nkuko ejo mu gatondo wabona imva ya mwihorero irakundwa. Nizwa kinyi intore ntidubwira ngo twibagize yandi mafilme yose. Ahubwo turiko turagerageza kuduza idarapo ry'igihugu, turiko turagerageza kuduza impano yo gukina amafilme ku rundi rwego. Ni nkuko tuzonezererwa cane gose uwundi muntu azokora filme ikarenga intore ntindi. Ivyo bitoroshe yuko dushoka dukorana. Nzi aho abagomba ko dukinana baca. Donc no kuravera ndaza aho nzoca. Nukuvuga urabimwubahira. Sa? Nukuvuga urabimwubahira nawe kafise. Ndabimwubahira kandi nzi neza impamvu notegeza guca muri règle zishoboka kugira ngo shobore gukorana nawe. Sadbi mwahuye gute? Mubiki mwahujwe nini? Ntapfa gufana. Ku bantu bamuzi. Ntapfa no guposta. Ntapfa guposta umuntu ari we wese. Sadbi twahuriye muri Nikaze inshuti bakunze ibiganiro bica kuri The Re TV show nkundira ndagwe mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho uherereye muri kano kanya uriko kurikirana isana mu ryacu. Nkuko usanzwe ubizi ni jewe nyene Allen the one and only akuzana batandukanye bitandukanye ahatandukanye. Rero muri kano kanya kuri The Re TV show nkuko mubibona ku isana mu ryacu turi kumwe n'umwe mu bantu bamenyerewe cyane azwi cyane ku mpande zitandukanye. Yaramenyekanye muri filme Intore Ntindi. Imwe muri filme ubona yuko yarabwe gose yongerera arabwa gose yasohotse kwigenekerezo ya gatandatu kwezi kw'icumi mu mwaka wa 2023. Ino filme full movie imaze gukundwa n'abarenga ibihumbi 10. Yarabwe n'abashika ku bihumbi 630 n'amajana Ino filme urumva yuko ikaze gose. Kabutera iraba urashobora kuja kuyiraba. So tukazuraraba ama season canke ukaraba full movie. Byose birashoboka. Cadeau Ravelle niwe turi kumwe, niwe ndiko ndavuga kubabonye isanamu already mwamaze kumubona. Nikaze cyane Cadeau Ravelle. Murakoze cyane gose. Umeze neza kunyakira kuri The Re TV show. Meze neza ndashima Imana. Ni icubahiro kuri jewe. Ni icubahiro ubwo kuri jewe. Kuri wewe. Je gitwa ari icubahiro kuri jewe. Nuko the owner canke ubujejwe ibikorwa muri The Re TV show ari umufana wawe ari nawe yatumye inyuma yuko je n'umufana wawe kuri Facebook ari naho nakumenye nkifuza kumenya uwo muntu niwe yatumye menya yuko kina filme kandi zimeze neza kuko yambwiye ati ni waraba filme y'uwo mukobwa canke iyi timu bakinana uraza kuyikura. Ndabinezerewe cyane gose ndamushimira cyane niteka kuja kumva umufana wawe. Menya ko ari umufana wawe wa mbere. Nukuri ndabinezerewe cyane kuja no basigoresha. Cadeau Ravelle nkuko nabikubwiye je ndamuzi cyane kuri Facebook aho umunyuma nagiye kubona filme ziwe. Akurikiranwa n'abarenga 56 ariko abantu bakunze ino page yiwe n'abagera ku 40. Hano muri description hiwe handitse God is love, Burundian actress, I'm a gift from heaven. Kwari kino description. Harimo ibintu bikuru. Imana n'urukundo. Okay. Nta muntu yomenya urukundo atazi Imana. Imana iradukunda, sivyo? Cyane. Hama ndumukinya w'amareresi w'umurundikazi. Hama kandi yashishwe. Osha sinatwe yashishwe. Birakubereye by the way. Bon, birambereye. Ndabizi kandi ndabikunda bwabo. Confidence rakaze. Mugabo shaka gukina amakol presque yose. Okay. Ego. Hanyuma ndingabire yavuye ku Mana. Ndingabire yavuye mu ijoro, ndingabire ya mama wanje. Okay. Niyo mpamvu rero nakuze aka description kanje k'ibintu bitatu. Karatese. Kuri jewe, sa? Karatese. Urakoze. Ndashaka twidodore koko iyo nshaka kugira ngo abantu bamenye byimbitse uwo babona mu ishusho kuri The Re TV show bashaka umuntu yidondore. Cadeau Ravelle inyuma yuko tumuzi uko ninde yo kwivuga gute? Cadeau Ravelle n'umukobwa w'imyaka 22 umurundikazi. Ndumuhereze wa mama wanje na papa wanje. Ndumukinya w'amareresi nabigize umwuga. Ndumwanditsi w'amareresi. Ego. Nuko nshaka kwivuga. Hariho kuntu namenye yuko muvukana Rich Kag. Hama iyo bantu bakomanse hariya bavuga ngo Cadeau uyu ninde canke abavuye kwa Cadeau tumenyane muri like. Hari abandi bageze ngo mwaro hejuru cyane. Cadeau Ravelle vimwaro. Ndumunyamwaro kazi. Okay, warahavukiye canke urabizi? Naravukiye naho nakuriye amashure yanje amashure y'intango, amashure yisumbuye. Niyo nayize. Okay.
naze kuja hano mu gisagara ca Bujumbura muri university muri kaminuza. Yego. Uratese uracyari muto wiga kaminuza uri umwanditsi w'amareresi uri n'umukinyi wayo. Kaminuza nahejeje mu gisata c'amategeko. Warahejeje? Yego. Wow. Biratese. Bamwe baramuvuga yuko entertainment izamwe abantu babuze ivyo bakora nibaze ko kadara karorero. Wibaze ko ari igiki caguteye gukundwa cyane kuri Facebook mu gihe abandi babaja mu bintu barimwo hama bigafata umwanya munini kugira ngo baze kumenyekana hama batangure gukurikirana page zabo. Hari gusanga umuntu mu vyakora birabwa cyane aho ugasanga ku mbuga ziwe personnellement ntabwo akurikirana. Wibaze ko ari igiki caguteye gukundwa ku mpande zose. Navuga ko icatumye cyane nkundwa kuri Facebook kana page menshi akarampostinga nuko babonye talent iri muri jewe. Bakaraba amafilme yacu ni meza ubwo mu yarabe mushaka kwandika Bollywood cyangwa kwandika BMT Buja hose murabona ko amafilme yacu navuga ko kubera ko baravye impano yanje baravye ivyo nakinye bakabona impanuro iri muri ivyo niyo mpamvu bashoboye gukunda ibikorwa vyanje kuko iyo page yanje nayikoze ava yuko nkina muri filme ntawe yagiye ntago yari ku murindi iriko ubu onye nibaza ko abafana baraba igikorwa rero dufise gukora kugira ngo dushobore gukunda. Yego. Uriyumvira yuko kuba witwa umukobwa navyo biri mu byafashije kuko oziwe yavuze ngo ubyiza bw'umubiri ni kimwe mu gifasha kugira ngo ibikorwa byiza byiruke kuko ngo iyo ubaye mwiza mugabo mu mutwe ari zero abantu barabibona kuko ngo abakurikirana izi mboga z'abantu bazwi ngo si bigogo nabo barafise ubwenge nawe uravyemeza. Yanatanze akarora avuga ati tutabeshanye abantu benshi barakunda Monia Fleur kubera ko asa neza. Ako Monia Fleur aririmba neza. Nivyo nico gituma yasiguye ati iyo mu mutwe ari vide canke ibyo ukora atari vyiza barakureka kuko ngo si bigogo. Urizera yuko ubwiza bw'umuntu buri mu bimufasha kugira ngo ivyiwe bikundwe cyane. Kumbere birimwo ariko si ivyo vya mbere sinavyo vya kabiri. Wanagomba nibiza kurenforcer ico ufise muri wewe ukabeza ni benshi. Abeza ni benshi ariko nitubabona ku makazi zose batembera. Abeza ni benshi ariko nitubabona ari nabandusha ubwiza incuro 100. Okay. Mugabo utari kurabona. Batagize amahirwe nkayo ufise. Ego. Rero novuga ko igikuru no gukora ni kufise muri wewe. Ni kufise ni nduri. Eske uri kuragwanira ko tala yawe ishika kure. Rero ubwiza ntagora ubwa mbere. Kumbura ushaka kurenforcer muri mania canke yindi. Mugabo ntago ariko twokwitaho. Ego. I filme Intore Ntindi niyo filme novuga ngo wamenyekanyemwo cyane kurusha. Ari nayo imaze kurabwa n'abantu benshi nkuko nabivuza barenga 600. Ku bwawe hari ukuntu abantu bavuga ngo filme z'u Burundi ntizimeze uko ariko urabona ko ari filme yakunzwe n'abantu koko ndiko ndagerageza kugenzura muri commentaire harimwo abanyarwanda bavuga bati no kuri simfa kwemera mugabo ino filme yarankomye abantu abayikinye abayiteguye abayanditse bimeze neza. Hari abandi bavuze bati sindi umufana wa filme nyafrika tushake tureke z'u Burundi mugiye filme rimwe mu zanteye gukurikirana filme zikoregwa hano muri Afrika. Ku bwabo si wowe yanditse mugabo iri Kirundi ciza kandi ugisoma nk'umuntu atari wo batamitse kuko nka jewe nyandikiye ikintu utambwiye ngene bagipronosa bigoye. Ndashaka kumbwira kugira uje muri filme Intore Ntindi byagenze gute? Imbere yuko nshaka kino kibazo reka nshimire cyane gose grand réalisateur itwa Mbega Nirakiza. Ndamushimira cyane ko yampaye amahirwe yo kuboneka muri no film iri kirakundwa. Ntankeka je ndayita filme ya mbere kuri jewe hano muri kino gihe hano mu gihugu cacu. Rero warumbajije ingene twahuye ingene bampamagaye muri no film. Ku bisanzwe Amede niwe yanditse filme Intore Ntindi niwe yari yarije niwe ari nyene BMT urubuga iri kiracako ese monkuza. Okay. Ni muvyara wanje. Ariko ingene ngiye muri filme jewe ninjiye muri filme nzi neza ko mfise umukuze wanje ari akomeye cyane gose ariko sinigeze nshaka yuko yibaza ko nitwaje ko ari umukuze wanje kugira ngo ninjiye muri film. Niyo mpamvu nahereye mu mugwi nkunda cyane gose umugwi wa Ndamuye witwa Warubitse. Ni naho bankuye kugira ngo nje gukina muri film Intore Ntindi. Ukore Bujumbura. Warubizi ukorera i Bujumbura. Niwo mugwi nakinyemwo umwanya muremure n'izisaha ariho nkibarizwa. Rero amaze kubona bamumpaye kugira ngo ankinishe muri film yitwa Ntaho Yagiye.
yarabizi yuko nari ndabizi yuko Okay. akomeye ariko yarabibonye yuko ntamwitwaje rero amaze kubona acting yanje abona arashoboye kunkosora muri bimwe bimwe niho yabona histoire yanditse aravuga ati uwo mu personnage yitwa Keti arahuye cyane gose na Cadeau nakinishije muri ntaho yagiye niko guca aza akansaba muri warubizi umugwi wanje rero uko niko twahuye kugira ngo bankinishe muri ntore ntindi yaje kumbaza muri warubizi baramumpa epuis mboneka muri iyo filme nagiriyemwo succès idasanzwe filme namenyekanyemwo bidasanzwe filme nigiyemwo vyinshi filme nahuriyemwo n'abakinyi nakunda kandi nifuza guhura nabo ya niko rero twahuye hari akantu uvuze bica binyibutsa confidence twatanguranye donc ikintu cyose nkubwiye tirakobereye ndabizi ni nciye ngira ikibazo cyari sanse yuko ndakikubaza ubwa mbere ni gute we watanguye kumva ko ufise impano ya film donc yo gukina film kumva yuko wo kwacting ubundi namye nazisanzwe ufise impano mugabo byarangora kubimenya nukuvuga ngo je nashaka gutembera nk'umugiye nko mu misa canke kw'ishure nkagenda nimvira histoire mu mutwe wanje nari mutonya muri primaire urumva rero novuga ko ico gihe cyose nari mfise impano mugabo sinabwa bitahura igihe natanguye kubimenya ni gihe nakina mu théâtre mon frère yitwa Richard ndibaza bamuzi yarambuza kuja mu pièces de théâtre kuja mu ry'amatimu yo kwishura usanga yigisha gukina akambwira aho yasi nshaka uje nkabiheba umubajije yakwishura kubera iki atabishaka ntiyanyishura kubera ko twege muhira education twahawe mukuru wawe kubujije ikintu ntago wabukeneye explication ya rero mugabo maze gushika muri lycée niho nashoboye kuba ribo kugira ngo shaka gukora ico niyumvamwo ngakina ndibuka ko bama bambwira kenshi urabishoboye ukina neza iki rero nagura kuvyimvamwo nandika des histoires mu makaye niki nkoresha amazina y'abana twigana ariko maze gushika ngaho Bujumbura narumvise impano buriya irakududubizamwe ni kurondera gukora ntiguha amahoro iyo ufise impano nuronka amahoro bavuga ngo ikikuri nyuma ukwiruka kagisiga ariko ikikubamwo naho uja hehe mu muri kumwe nukuri rero narumva nyene ikintu kindudubizamwo niho nabajije umukuza wanje mutoye wa Amede ndamubaza est-ce que no shaka kuronka team nkiniramwo atari ya Amede yindi no shaka kinamwo film arambwira ndazi team yitwa Rubizi ikiratangura ushaka kwinjiriramwo nzogusabira hama turabonana na boss lady yitwa Anne Esperance twarabonanye turaganira mbona arabinkundiye cyaninjira yo muri team ko onye niho rero namenye igihe novuga exactement namenye ko mfise impano yo gukina nico gihe bambwira yuko ndabishoboye kandi nanje nkimva mati vy'ukuri ndabishoboye nakuvuga ya self confidence numva uvugana ni yakera niyo kuva mu buto bwawe uriya nta niyo ngira we ntibiyemera kuko narabize cyane bravo si impano yo kuririmba mbuga navyo nyene waravyanze ni hari commentaire nasomye aho bavuze bati si intore ntindi filme ya Mugisha intore ntindi niyikuye kuri page bisigura ngo twaravye filme ya Mugisha turi batoye mugabo iyo myaka yose baje kwemeza yuko intore ntinda ari yikuye kuri page no kuvuga ngo abakinye nagira nkoresha ijambo ngo barikinishije mugara bahava banyumva ukundi donc barishomoye ubwe amabateri tube nka ntuze nka muhungu mu cibitoke ngo barishomoye amabateri wowe uvyakira gute abantu bariko baravuga yuko ari wewe canke ari film urimwo yakunzwe nayo yatumye umenyekana cyane hari igihe umuntu akina film ari benshi mugabo hakaba abacteur baza kumenyekana kurusha abandi urumwe muri abo bakeye bamenyekanye kurusha abandi uvyakira gute bariko baravuga yuko ari mwe mwakuye filme kuri page bakavuga nti muyifuse ariko murayifuse mu mitwe y'abantu ku buryo baje kubona yuko iyi yindi ikoze neza kurusha iriya yindi wowe uvyakira gute icyambere ko yavuze Mugisha no kwayibuka donc ntago twayifuse rero ico novuga filme ifise amavuta yayo ifise inyigisho yayo niba intore ntindirikira kundwa ni nkuko ejo mu gatondo wabona imva yamwihorera kirakundwa rero novuga ko wategerezwa kuvuga iyo canke yindi n'akarorero rero ico novuga
nitwakinye intore ntinde kugira ngo twibagize abandi mafilme yose ahubwo turiko turagerageza kuduza idarapo ry'igihugu turiko turagerageza kuduza impano yo gukina amafilme ku rundi rwego ni nkuko tuzonezererwa cane gose uwundi muntu azokora filme ikarenga intore ntinde yego ugerageje kuraba intore ntinde yagukwiye gushikana hehe hari ico yafashije muri career yawe ku buryo uvuga ati je naho nokora ibindi ntari kumwe n'abari abacteur nzokurikiranwa kubera ko intore ntinde irafise ivyo yampaye yagushikanye intore ntinde yampuje n'abantu batandukanye intore ntinde yatumye nerekana uwo ndi vy'ukuri narakinye nanje bwanje ndifana ego rero novuga ko intore ntinde ni filme yampuye ku ngazi niba ari yakabi canke ari ya mbere ko yangejeje ku yindi ngazi niba uno musi nicaye ngaha kuri the Ray TV show nuko nzi neza ko hari ama pourcentage y'intore ntinde rero ndayikunda kandi ndashimira Mede ndashimira umuntu wese yagize ukuboko ndashima X-ray bam yatumye intore ntinde isa kurya muyibona nazi ko mwakunze ishusho yayo niyo kuba ari histoire nziza niyo kuba yari directinze neza itafise ishusho nziza neza neza ntwari kuyikunda niyo mpamvu rero nshimira X-ray bam ninde yazanye ide yakijya kirundi kiryoshe kurya gukome ngo abantu benshi ubuye bashitse mu gisagara ntupfumenye ko hari n'umuntu ava mu gihugu hagati narakunze kirundi kirimwo amankunda na tujya tuntu two tubiti bicurangisho ndangakaranga by'u Burundi mwashizemwe piano cyangwa mushiremwe ibindi mwashizemwe by'u Burundi ninde yazanye bijya ciyumvira icimviro ca Mede niwe yanditse kijya kirundi cyose wumvise twebwe ico twakoze twarabisomye abiduha bien avant yuko dukina kugira ngo dusome dushobe kwiyumvamwo umupersonage tuzoba turi rero niwe yari directing niwe yatubwira okay subiramo ngaha rero novuga ko ide yari ya Mede ide instrumental yari ya Mede byose ego nibiki vyakugoye nibiki vyakoroheye muri irya film ifyeri kabisa we ntavyuzi ifyeri ryarangoye ubundi ibintu binyorera gukina ni ibintu byo kuba mubi like kuba nyine umuntu nyine yatebwo ariko kwishima kabisa byarangoye ubwika kari kubera iki bikorohera ubwo nturi muri babandi niyo bagiye mu bintu by'urukundo bavuga ati mfise girlfriend y'umusoda kabisa je n'umusoda kabisa no vyemera mugabo novuga ko ifyeri kabisa ryarangoye mugabo narabishoboye wiza amategeko ifyeri ntibijana uri hafi umusoda rero ifyeri ryarangoye mugabo narabishoboye ubona ko nari ifyeri ryinshi narabishoboye naragerageje ndibuka sequence twakoze ndiko ndavuga ndashaka amafaranga 10,000 naragasubiyemo inshuro 3 binanira kwishima iri jambo barambwiye ati iri jambo Amede nayo bimbwira iri jambo bisaba wishima erekana nyene ko utanezerewe ahantu uri ikibanza urimo ntagwa ari kiwawe nyine ifyeri rikangora kabisa mugabo nararishoboye mu nyuma nararimenyereye cyo novuga cangoye mu ntore ntindi hariho rero ikibazo abantu bose bakunda kugira ikibazo ca iyo haje umuntu wo mwigeme muri entertainment biragoye cane kenshi barasabwa ibiturire by'umubiri biravugwa mu banyiririmbyi wakinyama reresi bien sûr kuko harabo twatanguye tubona tutakibona ahavuga bati baca baronka za Ballon d'Or bahabwa urabibona imbanyi bakaba barabihevye nizihe challenges umaze guhura nazo kuva uje mu moji cyane cyane ukacushikira mu bintu bijanye n'imyidagaduro mwireresi cyambere ndashima Imana kuko ama challenges bandi bahura nayo je ntaho nahuye nayo jewe nabajije mukuze wanje aho nokura team nokinamwo atari kwa grand frère wiwe no kuvuga kwa Ahmed ambwira muri warubizi kogwa n'umukobwa yitwa Anespérance no kuvuga ngo jewe nashikiye kuvugana n'umukobwa nkanje no kuvuga ngo ico kibazo ntaco nari mfise hanyuma filme ndamenyekanywa cyane gose yandugije ikangira uwondi ubunye ni intore ntindi no kuvuga ni ya Ahmed n'umukuze wanje kuze wawe donc ruva ico kibazo Imana yari yanciriye inzira ndayishimira cyane yari yanciriye inzira vraiment hanyuma ariko challenges nzibura ego muri societe babwira mama wanje
umuherezi wa mbona bibabwiye umukobwa wawe yasaze wamuhevye aragiye sigaye nja kuri Facebook nkagoma ndamubona uyu yabaye indaya ibiki ariko nshimira cyane gose mama wanje kuko mama wanje ni umufana wanje wa benefit. Interesting. Ifilme yose nakinyemo ni wa mbere yipartage umusi nkora lancement officiel yandusha gushuha yandusha gutumira abantu yandusha gutumira abantu gushimira abantu mwakoze ko mwaje gushigikira umwana wanje rero iyo ico gihe baje kumubwira wa mukobwa wawe karahevye karabindirimba kumva nka Burundi bwacu ariko akababwira ati murera banyu uyu wanje naramwirereye rero ndamushimira wewe urishima ko mama kwizera cyane arazi ngene yandeze nawe nyene aranyitse arazi ningene wakiriye ivyo yaguhaye ego kenshi abavyeyi baraturera tugaca tuba ibindi bintu batazi kavuga ati mana nico namureze kweri rero nuvuga ko vy'ukuri cyane nahora nayo niyo mu kibano abantu banyimvira ukuntu gutandukanye mugabo nacho vyarimbwiye ko famille yanje yari ihari niye message umaze kuronka ikakubabaza ku buryo hari gihe uronka commentaire nkajeyo nk'akarorero abantu benshi barabizi si ibintu nyegeza kuko ni bimwe mu bintu byankujije umunsi nkora analyse ya Fizo y'indirimbo Stein nayihawe n'umufana wiwe acarambwiye ati utuntu maze imisi ukora turaryoshe cyane ntutumira uraja ugacijya nino ibintu biba byabaye acambwiye ati mugabo yidenda guhaye uzuyikore yasohoye indirimbo kuko ushobora kubikora kazoca hindura ko ni lyrics ntabwigoye cyane na clip video ngo baje mu bibanza niki akaca hindura abafana bakazogutwenga donc uwo munsi nari mvuye gukora interview na Madiba hama nicaye turi kumwe na Epimac navuga ngo yari karigisha ariyigisha cyane gukameresha 5D ariko arasetinga nicaye nambaye sengle nanakuye impuzu acambwira ngo yo ngo ahubwo uraba yandirimbo ya Fizo yasohotse ndayiravye aca atera comeka micro ca nkuruko nyene nakuvuga ngo commentaire zasohotse video yasohotse saa 12 iyi ndirimbo ya Fizo yasohotse saa 6 nakuvuga ngo commentaire zabaye narashikanye saa 8 y'ijoro ryari rya mbere sinabibwamenye kuri ari joro ngikanoye nakuvuga ngo uko haca iminota ibiri nkaca nsubira muri YouTube kuraba umuntu wa mbere yamvugiye saa 9 kamuga bujya naho twamututse ivyo yavuze n'ivyo urega twanaravye ntitwamenya gutandukanya indirimbo ya Fizo niya Nyashiski muri Kenya kubera ko bisijana kwijana n'ingene bafunze imishatsi donc ndashaka kumbwira message maze gutuma shanke ikintu kimaze gutuma uvuga ati man ibi bintu nacemwa mugo kavyo kavuga ati nta kundi inzira niyi nyene niya himaze ukubuzitiro ntarirambuzitiro nta nimwe kabisa mugabo ariho ama commentaire tabari meza aje rero nimenyereye gukina ibintu bibi nta kintu bimbwira mugabo hariho ama message wowe kwera umugabo azogushira mu nzu wewe umugabo azogushira mu nzu wiyumvira eske none byukuri ibi hariho umuntu azomanya yuko uwo nkinandi atandukanye n'uwo ndi byukuri rero ico niyo message yonyene niyo commentaire yonyene imaze gutuma niyumvira kuri ico kintu nabo ndiko ko babwira ngo Cadeau Ravelle kweri ngo uri mubi kabisa ngo urarenze nabimenyereye ivyo nabimenyereye kuko wishima nashine ngene sene yo kwishima yangoye ivyo narabimenyereye kabisa nico bimbwira kintu kimaze gutuma niyumvira nico conyene uwo mukobwa hari umuntu yamushira mu nzu uzokwicira umugabo mu nzu ikibazo ngomba gukubaza aho nyene bisaba yuko manza kumenya Cadeau Ravelle afise boyfriend nimba atari banga mugabo ndamufise avyakira gute support muhora muyaga gute kubijanye na career yawe sishaka tuganira ko cyane ariko nyene supporting donc waragutahura nico gituma bitagomba kukubuza amahoro twagiye rero niyo dambajije amahoro warambajije niyihe commentaire yatumye wiyumvira cyane nanje nguhaye impanuro ndabivuga uko murakoze niko bimeze ni Cadeau Ravelle muriko muramwumva mwumvise ibijanye na histoire y'urugendo rwiwe gushika muri Ntore ntinda aho mwamumenye ndashaka rero twinjire neza na neza kuco muheruka kuransa IMVA YA MWIHORO hari umuntu yambwiye ngo IMVA YA MWIHORO birantera ikibazo ndavuga ati nije ntazi kirundi mugabo ni IMVA YA MWIHORO right IMVA YA MWIHORO ni filme wanditse cyane wayanditse histoire wayiyumviriye gute byagufasha umwanya ungana gute kugira wandike donc turashaka story iri behind y'irya film
ingene vyakuje mu mutwe urandika ingene wiyumviriye abakinyi na target yawe. Okay, imva ya mwihoro ni histoire nahawe. Amelia yarambwiye ngo genda wandike histoire hama unzanire ndabe aho ugeza. Jewe rero sinovuga abenshi bakunda kwandika ama histoire ngo yarambaye ko ngo ni ubuzima bwanje ngo niki. Jewe ntagari ubuzima bwanje burya nta nubwo nigeze ndonka n'umugenzi wanje ambwira ngo nabaye muri ibi. Juste narimvire histoire yo kwandika. Nahise nandika ama histoire menshi ijya nari nayanditse narifise ide sinari bwatangure kwandika mugabo kwa kundi abanditsi baraza kuntahura kuri no point ufise ama histoire menshi ariko ufise aka histoire nyene wowe prefera nyine wumva ukunze niyo uri kurasoma uvuga ati nukuri naho no recording icyo abantu boyikura. Rero amadakibwiye ico kintu je nukuri wavuze ngo self confidence ntangirana na gato kuko jewe naguma narandika ngoma nihoreye ntage umuntu umwe mbwira ko nandika film ariko umusambwira iryo jambo yonyene nahise mbona kaka histoire mparaye mu ma histoire yanje. Okay, urumva rero nce ndavuga okay reka ndakandike kanje mwuko narakimviriye gusa. Novuga ko nivuga butumwa tuvuga kinyamaresi bandisa amareresi nivuga butumwa turigisha nego ni dufise urusengero dufise ikimbwa turafise ama histoire dukora tugashaka kwigisha abantu bagahinduka. Rero narayanditse musambwira nahise nambwira je ndafise histoire imeze kuno sawa banzo yandike uzocuza. Narayanditse ku usanze abantu bazi kwandika film ufise mu personnage nubwo utabora atora uzoyikina ufise King ufise Leila ariko je navuga ko nanditse Leila nzi ko ari jewe. Okay, no kuvuga naranditse abantu bose maze kuyandika ndayimushira arayikosora araraba akagakuremo kana kamaro. Rero cinangura kwivera personnage barafashije kuko twa dufise idea yo kwikorera ahantu tukiyugarana imisi 10 tugakora atakuruhuka. Twarakora gushika saa 9 tukavyuka saa 2 y'ubuca. Yego. Tukavyuka saa 2. Amasere menshi aga aye mubona iyo mu vyumba menshi yarayo mwijoro. Rero yari filme nakoze numva ko nyine ndyohewe. Narakinye numva ko ndi jewe kabisa. Kwavuga ati ndiko nkina ivyo nanditse. Abo bose bari ngaho kwa kintu. Yari abandi banditsi bafise. Muganda narayikina nkumva kabisa ko ndiko ndakina. Urumva. Rero twayikoze imisi 10 tuyikorera mu ntara ya Ngozi dushimira abayobozi bayo mustanteri yadufasha mu mugongo. Yego. Yaratubajije mwaje gukina nta kindi kintu mukeneye mumeze neza. Chambwa tumeze neza. Turabona yuko nyene ari prêt yuko adufasha ikindi kintu. Donc yari karabitaho ku buryo amaking sure yuko mugira mukine ata kintu kibateye stress. Rero twarakora mushika izo saa 9 tukaryama masanga tukavyuka saa 2 tukanywa icayi tukakora. Yani amavero mubona ayo story yo kuryama saa 9 saa 2 ukaba wavyuse ndayizi cyane. Ndashaka kumbwira byagutwaye umwanya ungana gute kwandika hatarimo gukosora naza ko vyantwaye amezi 2 akwezi muri iyo environnement. Abantu batazi kwandika film baba bibaza ngo ni ibintu bisanzwe. Sache que donc wowe uri muri babandi bandika film donc uko nako ndavyimagina kuko iri kurambwira inkuru umengo ndiko ndayibona uri muri babandi bandika ati igihe kimwe aragenda uko nakahura na naka ukaca kubita nivyo bayaza. Abantu bandika film nibo bashaka kuntahura ngaha abonye. Yego. No kuvuga aho bari niba ari ku murango niba ari mwijoro ivyo zose biranditswe. Niba akubita urugohe niba yiruhutse ivyo zose biranditswe. Donc umuntu atoye kane yawe arashobora gukina film wanditse ugasanga birasa ayisomye gusa. Okay. Uko kuruhuka harimwo yarahindukiye harimwo donc bijya vyose yishura biba vyanditse ijambo kurindi kabisa. Donc niyo umuntu abashaka kongeramwo ico shaka kongeramwo uko ushaka gukinisha umukinyi ugasanga ari umvamo yuko yo kongeramo akantu arabikubwira. Donc avuga okay kongeremo canke oya karaza gutakaza histoire yanje. Yego. Rero kuvuga kwandika filme nako vyoroshe kabisa. Novuga ngo parti ya mbere wayishize ku rubuga rwa YouTube kwigenekerezo rya 19 kwezi kwindwi. No kuvuga ngo gushika muri uno mwanya turiko turayagira maze kurabwa n'abantu ibihumbi 140. Yego. N'amajana 658.
abashika 10,000 barenga barashize ko like izo like ntizipfa kuronka umuntu ari we wese dukunda kuzibona ku bantu banafise almost miliyoni ku bwawe inyuma ya intore ntindi ukacuraba ino filme wewe wanditse ubwawe biguha icyizere kingana gute yuko ejo hirya ejo uzobugeze muri film kuko numvise ukwandika kwawe uno munsi naho utavyemera urabyizera kuko novuga ngo kwiyumvira scenario hamukayandika ugafata ukwezi uri kurandika uva mu tuntu twawe hamugashika ukandika ukamenya ingene utondeka lines ushaka ingene zigenda ni ikintu corosha kuko n'abaririmbyi benshi ari gihe umusaba lyrics akakubwira ati ivyo bintu byaje muri studio konyene kuko iyo nandika ntavyo ni gushobora wibona he uravye izo category uravye izo ntuze novuga ngo kamvuga ngo ayo mashugo wahezagijwe n'Imana ari kuri wewe wibona icambere iyo mbonye ikikundiro bakunze imva ya mwihoro bintera ubwoba okay ariko bikantera n'ishaka ryo gukora bintera ubwoba ko mu minsi iza eske nzokwama ndi wa wundi abaha ivyo bakeneye oh yeah eske nzoshobora kubaha ivyo banyimvirako ego ariko bintera n'ishaka yo gukora kuko nshaka ko wumva yuko mengo wanditse ikintu kiri big ejo bashobora gushaka ikiri big kurusha ntegereza gukora ikiri big kurusha urumva mugabo ubwo bwandi bushaka kubura urumva kuko nkeneye yuko batazigera bamburana ikintu ushaka ya commentaire ngo ntiwigere duta hasi ubu nzishaka bata hasi okay kandi nzobishobora sinzobata hasi confidence wase katayufise mugura yifise hari ino post yabaye kwigenekerezo rya kane ku rubuga rwitwa Satibi abakinyi ba filme nahageze nyegezo twanyu uko byagenze yaciye ashiraho utuburungu don't miss ni lo 14 muri Hotel de Ville donc nibaza kariho habaye lancement ariko nawe wanditse ngo mushaka Satibi azoze kubaririmbira reka tumureke azoze ikindi gihe anyway mwiteguriye gute kwibonera ijya mbere filme imva ya mwihoro ku munsi wejo 15h kubazoba bishikiye wacuyishira ko iyo post igenekerezo rya 13 mu gihe Satibi post yinze igenekerezo rya 4 Satibi mwahuye gute mubiki mwahujwe n'iki ntapfa gufana ku bantu bamwotse ntapfa guposta umuntu ari we wese Satibi twahuriye muri RFM nangiye gukora ikiganiro twaraganiriye ambwira ko akunda ibikorwa nkora donc Satibi ari umufana w'ibikorwa byawe wa film arabikunda gukunda niko gufana okay nuko ubwo bivuze uko nuko rero yarambwiye ko akunda ibikorwa byanje hama ndamubwira okay murakoze senasma ndamubwira hanyuma haize umwanya namvuye gukurikirana bo ntiyari bwatangure sose muri studio shinda muraba ahantu yarari yicaye n'abandi bantu baramukikuje so turifotozanya sinari twaza kuyipostinga kandi byo nanizeye mwifotogira telefone yiwe ego niba yataze telefone yiwe ayiha novuga n'umwunganizi wanje cyane cyane mu bintu bya media yitwa Diko rero ayiha Diko uraba udufoto ari foto nziza zo gupostinga ne wasabye ifoto jewe namubwiye merci wakoze cyane kuko ugiye kumushimira nagiye kumushimira et puis aravuga twifotoze kuvuga Satibi yasabye ifoto no ntabwo yasabye ifoto Alan ushaka kunjaniranya Satibi napfa kuyifoto oya ntushaka kunjaniranya we wagiye kuvuga merci Satibi tanga telefone oya okay reka ndakore kuvuga okay rero acha ndamubwira ati wakoze ko mukakunda ibikorwa byanje byankoze ku mutima okay hanyuma aravuga aratanga telefone turifotoza amafoto ariko sinigeze nizera ko aza kumpostinga ariko bavuga ati bajye barubatse izina jewe yaciye ambwira ngira ingene bitwa kuri Instagram ndagufollowing et puis ndamubwira ko Janessa ndamufollowing hamara arafollowinga back so inyuma yaho yaciye gufollowing yego
Okay. aramfollowinga zino saha Mhm. rero ikintu naciye nkora nyaciye nicara ngaho mvuga ati twe twanye contact twaraganiye nyone hari ivyo ntashatse kubabwira ava imbere y'ivyo hari ivyo nashatse kubabwira mugabo twaraganiye ariko sinigeze nizera ko aza compostinga so mbona arampostinze narabinezererewe plus umwana mwiza amushimira sapati yampaye kirya gihe nizera ko n'abantu nabonye muri irya sare afise ama pourcentage ko baraje kunshigikira kuko narabonye muri commentaire benshi bavuga bati ebana aho ndahaba ngiyo filme naravye donc no kuvuga ngo benshi mu bakomanse bizera yuko Sadbi azoboneka mumva ya mwihoro ni projet ihari yuko uzoshiramwo Sadbi ukoresheje commentaire zabaye canke nkuko aba artiste mukunda ko bikoresha bakuvuga ati reka ndabakubite surprise bazoyibone mu nyuma Sadbi yarakenye canke urafise idea ko zomukinisha ko yavuze ati abakinyi b'amareresi ndaje yaravyivugiye yaravyivugiye donc mukomeze murabe imva ya mwihoro kumbore muzomubona akaja mukavuze buke witonze twitege surprise nyinshi cyane nigiki wobwira abantu batararaba imva ya mwihoro kintu nobwira abantu bataraba imva ya mwihoro nuko bogenda bakayiraba kuko bazaba supportinze riri hano nuko bazaba supportinze impano y'umurundi kazi bazoba bafashe mu mugongo umwana wabo uja kuraba uduhinde twinshi udusobanuye twinshi kwe gutora umwana wanyu narakoze narabiziyashu naraya majoro ndiko ndandika ndiko ndakora donc birakwiye vyonyene kugira ngo supporting je ndavyizere yuko umuntu aza kuraba kino kiganiro muri commentaire iza kubiri pinned link ya imva ya mwihoro nakuvuga ngo zose zimaze kuja habona ndumwe mu batarayiraba mugabo bafise inyota yo kuyiraba kwako ndakunda ndabikintu ciza ntekanye uza kuyiraba yaryoshe ono mose uza kumubaza mbasha arayize mbasha arayize ari mu bafana novuga ngo naho ntaza abandi bafana bawe n'umufana wa mbere ko arashobora kuva ku gitanda kugira arabe filme yawe nakuvuga ngo ni wa ndadapfa kwemera akaryama hasi n'umufana akunda kuryama hasi n'umufana wo hasi cyane yemeza yuko bifise ibintu bikiza ndamureze mugabo yanambwiye yuko kugenda utambaye ibirato bifise ikintu bivura nakuvuga ngo je ntabyo nzi na umuntu wese atararaba imva ya mwihoro irimwo abakinyi bazwi navuga ngo bakunzwe kandi wegeranije gute bajya abakinyi navuga ngo Daniela Chris Joachim Shagi n'abandi donc wabiyumviriye gute wasanze scenario wanditse ari babera niwe wabatowe canke navyo nyene baragufashije nko kubavuza novuga ko ubundi umwanditsi afise mu personnage kwameze rero kandi ubuzi umuntu ukeneye kumuraba yuko yobishobora ivyo bintu wowe ushaka rero novuga ko nari nkeneye umuntu w'umusenzi yitonda umwana mwiza donc nabona ahura cyane ko sana Daniela koze ni yabikora biraza kumugwamo hanyuma amaseni yo kuba umuntu mubi nka jewe wavuga ati je ndiyizaha ego hanyuma ikindi amaseni yo kuba n'ikindi gihe kuba umuntu mubi kundi muntu narabona ko Chris mu buzima busanzwe ameze nkanje aratwenga atera inkuru afise amahoro menshi kabisa nakunda ingorane mugabo nayo ndabizi ko muri acting yiwe kuba umuntu w'ishavo y'umubera niyo mpamvu namuhisemo n'abandi bose nkeneye aga comedy donc wowe utararaba imva ya mwihoro kandi akubwire usanzwe histoire irimwo action irimwo drama irimwo na comedy ni bitatu donc nkeneyemo umuntu wa action uboni jewe na Chris harimo akantu kaga comedy harimwo bahe yitwa X-ray bam ni nawe yayikameye umvirizo umungena komeye yarakina akongera agakamera yumva donc muri comedy nafise bahe X-ray bam nafisemo na Joachim Mugato Joachim yari muri drama na comedy donc abo bose urumva nafise igicapo cy'umuntu nkeneye nkaca mbona n'ubishoboye Imana yaramfashije bose baranyemerera ko dukorana kandi babikoze babikoze bumva banezerewe ni uvuze ngo
Chris mu buzima busanzwe ameze nka jewe. Mm. Cadeau wo muri film atandukanye gute na Cadeau yicaye imbere yanje? Ega Cadeau muri filme aba Cadeau aba uwundi muntu ntago aba Cadeau deja ashobora kuba Keti ashobora kuba Bella ashobora kuba uwundi muntu nyene ni ukuvuga icyo ashatse kuvuga aba wa muntu bamwandikiye. Okay. Unyandikiye histoire unyandikiye script ukavuga ko nta n'umuntu ameze ukuntu ngerageza kuba uwo muntu washatse ko nashatse kuvuga ujya mubi ujya twashize mu mutwe kari mubi. Mu buzima busanzwe umeze gute? Wo kwicapa gute uri kuracapa umuntu umubwira ati Cadeau fata ko Cadeau ari undi muntu wowe urujya tuzi muri film vuga Cadeau mu buzima busanzwe. Ndi fragile fise umutima woroshe. Woroshe cyane nkunda amahoro nkunda indirimbo nkunda kuririmba nkunda gutamba nkunda nyene amahoro tu muri rusange navuga ko nkunda amahoro. Yego dusa nk'abasozera kuko n'umwanya wabaye muremure ndanagushimira ko wihanganiye byinshi burya abantu badukurikirana bamwe nico gituma je n'abandi basaba kura ivyo twakoze ko duhura na challenges nyinshi. Ni giki wobwira utaramenya ko filme ndundi ziryoshe filme z'abarundi ziryoshe zisigaye zinaryoshe kuraba kuko kera wamengo ni ibintu bakinya kugira ngo nyene baheze bumve ko bakinye nuko no musi turako bibatwara uburyo bwinshi barakoze voyage mu Rwanda. Ega narabonye office abafana amaceno menshi akunzwe manini arakomanta kuri filme zawe yo mu Rwanda donc ni nabo twumva ikirundi ururimi dufise ururimi rusa. Ni giki wobwira umuntu atararaba film z'abarundi? Umuntu ataraba filme z'abarundi navuga ko atakunda igihugu ciwe. Akunda igihugu ciwe kuko igihugu cawe ufise kugisupportinga muri buri kimwe. Novuga ko niba utaraziraba warasizwe. Ni filme nziza zifise inyigisho ikindi zakozwe n'abana b'igihugu twashizemwo ubwenge bwacu twasemo amaboko yacu twasemo ingufu zacu kugira ngo just dushobore gutanga ubutumwa ko nabivuze. Filme ndayifata nk'ivuga butumwa so umuntu ataraba filme ndundi vraiment nakunda igihugu ciwe kandi ariko arasigwa ziraryoshe. Mukunda kuraba barasana nukuri turakina z'abarasana bansoro bose bakina z'abarasana mukunda iz'inkundo mukunda uduhinde turakina impinde kabisa. Okay. Turakina izifise histoire z'urukundo niki rero novuga ko da filme z'abiwanyu da filme shigikira impano z'igihugu cawe kandi ndazineza ko utazorogreta ziraryoshe. Kimwe mu bintu nigeze kubona kuri post wakoze bica birantera kuyibaza ati mbe none azosura kuboneka bizokworoha ndiko ndavuga Alvella Muhimbare. Ni narabonye yuko ari umwe mu ba actrice bakunzwe mu gisata ca film ubwo ubu yaragiye muri kuririmba cyane kandi ubu ari no muri management. Uramaze kwiyumvira yuko ejo higa ejo ushaka gukora nka collabo na Alvella hama kazohavugo muga collabora uribaza yuko bizokworohera cyane nkuko nanje bitoroshe yanyu yarakunzwe cyane kurusha ibindi byose nkuko nanje bitoroshe yuko dushoka dukorana nzi aho abagomba ko dukinana baca donc no kuri Alvella ndaza aho nzoca kuvuga urabimwubahira no kuvuga urabimwubahira nawe kafise ndabimwubahira kandi nzi neza impamvu notegeza guca muri règle zishoboka kugira ngo shobore gukorana nawe duse muri izo mpamvu kuko hari abatabitahura ndondeye nkaje nkakubwira ati vugana na Mbasha ni wapanga ivyo nkora ni nawe ntegeka wowe nshobora kukugara ko canke nkagukwepa ariko uvuganye na Mbasha aruca avuga ati urishima fasha karundi mu artiste icambere ntagara kwishima Basha ntagara kwishima jewe ndi Cadeau hano mugabo hari umuntu afise ivyiyumviro kurusha jewe yego ampangira ije kumbure no shaka gukora ibintu mu buryo ubu n'ubu mugabo hari ushobora kumbonera kure yaho jewe mbona no kuvuga rero niba nzokurungika kuri runaka kugira muvugane uce mve ngo nukugara canke ngo nuko ngo wibonye mugabo umenye neza niba waranambonye wewe no kwari wabigizemo uruhara. Yego rero ninkurungika kwa Giti ninkurungika kwa Mede ninkurungika kwa ni kubera iki uri kuranahura nabi. Okay. Donc Alvella namukenera nzi neza ko nzoca muri WEMA kandi nzoba niteguye
nzoba niteguye kugira ngo Mu nshobore nzira kuvugana zose. na WEMA. Okay. Hari abantu bashaka kumenya kuko twarabonye mu baririmbyi no mu bakinnyi b'amareresi mu myaka yahera. Hari igihe wasanga babiri bari kuri top. Kera umengo bataraja kuri top barabagenzi, mugabo bamaze kuja kuri top kacu usanga harimo akantu ko kutavugana, bamwe akavuga ati namashari, biroroha ku bakobwa yuko bashobora no kwankana burundu. Umubano wanyu na Alvella umeze gute? Umwana wanje na Alvella. Alvella umuntu mwiza. Okay. Mwiza cyane, ndamukunda. Kandi nawe nyarabizi ko ndamukunda. Arabizi ko ndamufana acting yiwe ndayikunda. Abonye supporting ari indirimbo yiwe. Ego. Nana yibonetsemo indirimbo shasha yiwe. Yakeneye ibintu by'amascenario. Isa neza. Isa neza yakoze na Brian Mbega. Brian Smith. Rero naribonetsemo umubano dufitanye ni mwiza. Mu mikoranire, mu bugenzi, nzi ko atacu no mu burana. Ego. Nagahe kajambo botekerera bari ko dukurikirana kuri The Real TV show bataramenya yuko hari n'isana mu gihe rifatwa na Tirwa Gasore, umufotographe mwiza umukeneye mu manza, umukeneye no kuza gufata behind scene, afata neza cyane byose. Nigiki bababwira batarayikurikirana. Batarakurikirana The Real TV show muze muyirabe, murabe ibiganiro byose byaciyeko. Murabe umuhungu wanyu kwa Gasore nambasha inyuma yavyo byose. Aribo bapanga ibikorwa. Turamwubaha cyane mbasha. Yubahwe kabisa. Rero muyirabe, mukore subscribe, mukore na j'aime kiganiro canje, mukore na commentaire. Ego. Nibyo mutubwira ingene mwabonye Cadeau inyuma yuko bamwe mwamaze gushira mu mutwe yuko ari umuntu mubi. Je ntababeshe namubonye umuntu mwiza cyane. Kandi nibaze yuko afise ivyiyumviro byinshi. Rero ejo higejo namusaba ivyiyumviro ntazana twenge ndabisavye imbere yanyu kubera ko ndabizi. Nimba yuko anka cagira agatiba. Reka renda gushimire ku mwanya wawe. Wakoze cyane kuko ndazi ntiworoshe kuronka. Mwakoze kunyakira. Mwakoze kuganira ciza twakoranye. Kumbe ni ciza. Mani shimwe cyane. Rero ndabashimiye kandi nizera ko n'ikindi gihe tuzokorana. Je gushimira we mukunzi butunzi bw'umutima wacu dutinya gutakaza kubera ko uri butunzi bwacu nta wifuza gutakaza ubutunzi bwiwe utari mugenzi mutunzi mu butunzi atari ubwacu.